ubumwe bw'abarundi tuzobugwanira, ubumwe bw'abarundi tuzobutsindira. mwaramutse mwesi, murabona hari umuhizi nashyize hano ku ifoto. Ku batamuzi ni Major Petero Buyoya. Nuvuga ko jewe ari umuntu yantangaje aje gituma natanguye mvuga nti mbega ni Saint ou Diable, ni mweranda canke yari umuntu w'inkozi y'ikibi. Ku batamuzi rero, Major Petero Buyoya yatwaye Uburundi kuva mu 1987 akubise kudeta Jean Baptiste Bagaza, aca aratwara gushika 1993 aho habaye amatora dutora Melchior Ndadaye, mu nyuma aragaga kwita kudeta kandi Sylvestre Ntibantunganya mu 1996. Mu 2003 asubira aratanga ubutegetsi bivuye mu vyo bise amabwirizwa y'Arusha canke imyumvikano y'Arusha, amasezerano y'Arusha. Ku batazi Uburundi canke histoire y'Uburundi canke abantu bakiri bato, ndavuga make ivyo nzi mu ncamake kugira ngo nsigure aho nkuye iki ciyumviro cyo kuba ntijewe Buyoya yarantangaje cyane. Ico kandi nshaka kuvuga histoire y'Uburundi, akase ku Burundi usanga abantu bakavuga bitandukanye ugereranije naho yarari n'ivyamushikiye, ku buryo bigoye kumenya neza ukuri nyako. No kuvuga ivyo ngiye kuvuga sukuri, no vuga positive. Jewe ni ivyo nzi, numvise vyinshi mugabo ivyo numva bimeze nk'ivyumvikana version novuga ariko je nafashe ni iyi version nayo imeze nk'ifise yumvikana kuri jewe, kuri wesho kutumvikana. Ivyo nibisanzwe, urarekure gutanga commentaire aho hasi. Ncampera ku 1972 hari impamvu ndahahereye, no kubera hari ibintu nja kuvuga kuri, nubwo atarahari canke atari ku butegetsi, hari ibintu nja kushika ko nkavuga parallelisme canke kugereranya ivyabaye 72 n'ivyabaye Ntega n'Amarangara wanashaka. 72 ikintu twese twumvikana ko ndibaza abarundi nuko hapfuye abantu benshi, mugabo ukumva kandi bapfuye bazira amoko. Ukumva abahutu bavuga ngo abatutsi baratwishe, abatutsi ngo abahutu baratwishe, canke n'imiburiburi ngo nibo barubanje, nibo barutanguye. Jewe version nsa n'uwameze nk'uwemera nuko hoba hariho abantu mu ntara z'epfo, no kuvuga Rumonge n'intara zine n'amakomine ayikikije, hashobora kuba harimo za Vyanda gutyo, hoba hari abahutu bakoranye imbere ngo wanashaka ngo n'abanyamura abakongomani nibaza baba mayimayi, boba barateye barica abatutsi, baratera kumbure amakambi y'igisirikare canke igipolisi. Hanyuma mu nyuma Micombero arabamata, arabatsinda, aca canke n'abantu biwe baca bica abandi bahutu benshi mu ntara zitandukanye z'Uburundi harimo naho. Iyo version kenshi na kenshi hari igihe batayikubwira iyo yuko hari abantu bateye Micombero. Ikindi kandi hari n'abantu baca bagarukiriza aho nyene gusa, ariko igituma nameze nk'uyemera numvishe amatémoignage, donc ibishinga ntahe vy'abantu baba bahutu canke abatutsi ico gihe bari bahari canke hari ibintu vyabashikiye. Hariho cano nibaza bita Tele Renaissance, barashira ko ibishinga ntahe canke témoignage, ubuhamya mu Kinyarwanda bw'abantu bagiye barakorerwa ibibi kuva 60 na kangahe kuduga hejuru. Ugende wumvirize Shovino mu Gwengezo, mu bantu bazwi cane Shovino mu Gwengezo, wumvirize ivyamushikiye, vyumvikana ko atari karabidendekanya mu vy'ukuri, n'umuntu umenga avugisha ukuri Shovino mu Gwengezo. Hanyuma ku rundi ruhande wumvirize urya mu camanza akomeye cyane yitwa Segatwa, Fabiano Segatwa hajya i Bujumbura. Abo bantu babiri, umwe nibaza ko ari umuhutu uwundi umututsi canke ikintu nk'ico. Hari n'abandi benshi bakumviriza ukagira wowe kugira ngo bigufashe kubaka knowledge, ubumenyi uzi kuri ivyo vyabaye nimba bikwenteresa. Ibi binyentereshe kubera mvuga ku kintu kuri Buyoya. Alors en résumé, abantu baraje barateye barishe n'abatutsi, hanyuma Micombero nawe aciyaza aciye ahitanisha abahutu mu ntara zose, muri za kaminuza n'ahandi henshi arica. Iri very simple kubera
numvije kandi temanyage undi muntu ntibuka neza izina ryiwe umenga yari Bamina umugore wiwe umukobwa wiwe hariho abandi bari bapfuye imbere ya 72 ndibaza urumva iyo version za kwiri simplified nazo ko ibintu byatanguye gukomera muri bukaba ingenda ndumwe ba Kamatari Inyasi ba Rwagasore wanashaka n'abandi benshi bapfuye imbere ya 70 gusa reka ngeze kuri iyo 72 ko ariyo iri interesting iri interesa ku byo ndiko ndavuga bo tusubije imbere gato Micombero yatwaye Bagaza aramukura Bagaza ikintu yakoze nubwo ntari inkuze ngo ndabibone nibaza ko yakoze kimwe bita politique de l'Autriche Austriche politics no kuvuga yanyegeje umutwe mu musenyi afata ko nta cyabaye 72 aguma atwara uburundi ndibaza uko yabusanze kuri Micombero acabandaniza ko yitwara gahoro ntabwo yigeze avyura ikibazo cy'abantu baba bariciwe abantu baba baranyazwe ibintu nk'ivyo sinaza ko ari imanza yo barashinze canke ibintu nk'ivyo mugabo yabigumije aho nubwo kuri Bagaza ariho amarebelio amwe yatanguye kuvuka haba mu Rwanda cyangwa muri Tanzania ivyo sinzi konja ko bivuga ko ariko ntabwo bikomeye cyane ego birakomeye biraboneka nyuma Bagaza sindamuvuga cyane kuko nyashaka kuva kuri Buyoya Bagaza 87 ndibaza Buyoya araza aramukura yafise ifete rya major naza ko yagumanye akuza kudeta sinovuga impamvu yamukubise kudeta ibintu vyakwa mu gisirikare ntavyo twamenya kandi kudeta novuga ko zari zisanzwe normal bihugu vyose bitwagwa na cyane ivyatwawe n'abafaransa n'ababirigi mu Rwanda Juvenal Habyarimana yashyize kuri kudeta muri Congo canke Zaire Mobutu Sese ko yashyize kuri kudeta ndibaza mu Uganda Museveni nawe nyene ko novuga ko yahashyize kuri kudeta babajya ba Paul Biya ba Sassou Nguesso benshi muri Afrique Centrale Afrique de l'Ouest abantu bakonje n'abafaransa bose amakudeta niyo nzira bari bazi yo gushika ku butegetsi ivyo ntawo neza ko atawo mushinja cyane ariko hari ikintu caciye kiba Buyoya agishitse ku butegetsi ngira ngo hamaze nk'umwaka cyangwa nakwiye ico bamwe bagiye bita ngo ni baptisme in fire canke baptisme by fire le baptême par le feu no kuvuga umubatirizo wo mu muriro habaye igitero cyo muri Ntega na Marangara na 12 nibaza ko imwe iri muri Kirundo iyindi muri Ngozi mushaka kunkosora kenshi na kenshi ama detail nibaza ko atari important kuri iswa ndiko ndavuga nje tuma ntayigwa ndavyandika hanyuma nayo nyene kandi irafise ikintu igomba gusa na 72 canke 72 mu 2022 yuko bamwe bavuga ngo Hutu nibo bapfuye abandi hapfuye Abatutsi abandi Abahutu baratanguje hanyuma igisirikare kiraza kwihora cisha Abahutu benshi bari innocent kubera abari barusomboye bari bisuriye mu Rwanda iyo version nanjye niyo numva nemera ko hoba hari abantu baje bavuye mu Rwanda encore une fois very simplified ushobora kuba biri complex gusumvya ivyo mugabo similarité nuko hoba hari abantu batanguye gutera Abahutu bateye Intega na Maranga ntazi neza impamvu nuko canke bagomba kugifata ntavyo nzi mugomba hari impunzi nyinshi zahunze 72 bari muri za Tanzania Zaire no mu Rwanda hanyuma abasirikare ba Buyoya bacaraza barica abantu batari bake iyo version ndayemera aho Buyoya aronkera amanota nuko Micombero nk'akaroro yaciye atera igihugu cose urashobora gusanga umuntu wo mu Rutovu ahantu hatigeze hagera abo bantu baba mayimayi yica umuntu w'Ingozi yica umupatiri yica mu Kayanza abantu benshi mugabo kuri Buyoya yashoboye kumetriza iyo situation kuyirokaliza iguma muri Ntega na Marangara sinibaza ko n'intara ya Kirundo yose canke intara Ngozi zose zandukiwe neza ko kayabaye 12 gusa yego nivyo abantu ntibatse gupfa niba tabara ba innocent ariko n'imiburiburi abantu bari Gitega abantu bari mu Karusi abantu bari mu Rumonge abantu bari mu Rutana baramenye ivyabaye mugabo ntivyabashitseko ico kintu niho je nuvuga ko Buyoya yoba yararuse Micombero dans ce sens atavuga ngo numwere kuko sinzi neza uko situation yayijera mugabo ico no kivuga ko yarengeye ku provocation ngwacha tangura kwica abantu hirya no hino tuzazimite nko mu Faransa babivuga bo ivyo bitihwe inyuma yaho Bagaza aho
Buyoya yaciye atangura ico yita ngo ni politike umugambi wo kunywanisha abarundi umugambwe mbi w'ubumwe bw'abarundi politique de l'union nationale l'unité nationale politique de l'unité nationale. Ico gihe nanje ubwiye ko nari muri secondaire haraba irya charte de l'unité nationale amasezerano y'abarundi haraba yaraguma avugana n'abantu benshi cane hirya no hino haguma hari amanama yo kumvisha ubumwe bamwe baramwakiza canke baramuvuga ko yoba yari nk'ubujyaje canke hypocrite kuko nubwo yavuga ivyo kenshi na kenshi nta changement nta mpinduka zigaragara zaboneka mu gihugu hagati. Ariko naho biruko sinzi abantu batwara kuri Bagaza mugabo kuri Buyoya ico nabonye kandi nibaza ko carushije kuri Bagaza no kuri ba Micombero yatangiye gushiramo mu nzego abantu batari mu bwoko bwiwiwe ahereye mbere ku muntu novuga yamukwirikira mu bintu vyo gutwara umushikiranganje wa mbere umuntu yitwa Adrien Sibomana umugabo w'umushinga ntahe yitonda avuga amajambo make ahantu yoba ari bari kwe kumurondera ahubwo akaba batwara Burundi Adrien Sibomana niba takukurutse iruhande ya Adrien Sibomana harimo abandi bashikiranganje sindabibuka bose ariko kwena ni mu secondaire ndabazi kandi twarabativyo kenshi harimo abitwa ba Gabriel Toyi harimwo sinzi ko Gilbert Midende yari umuhutu cyangwa umutuzi ntiwombaza mugabo neza ko yari umuhutu sinzi Gilbert Midende kandi amushiremwo harimwo bajya bangeze François harimwo mbega burya Mayugi rindi yitwa nde Mayugi yatwara umugambwe Iprona na umva cyari ikintu cyari giti gikomeye cyane mu kuntwaro y'umugambwe wa Iprona yari Mayugi hari inkuru bavuga ngo Mayugi ngo bagiye gutora kuri Frodebu ngo yashira mu yatarika bitatu nga no kuboko kumwe kundi kuba gashira ku mutima n'igipfunsi ca Frodebu no kuvuga ibya Iprona Frodebu nawe yavuga uku agaca ashira ku mutima ngo muratora kiri ku mutima abanyagihugu anyway burya Mayugi we yagiye hehe bon shaka kuvuga ko donke muri guverinoma yiwe yarashiramo abantu batari bake batari mu bwoko bwiwe ivyo novuga ko wari murimo mwitumo yatabashiramo ntaco bari kumukoza yabishiramo kubera nibaza ko yarafise antuka kantu ngira ko gushaka kuzana ubumwe niyo impression je mfise muraja kunsigura impamvu yora yabikora niba kitarico. Hanyuma hageze mu 1991 1992 haza pression bamwe go bavuga ko pression yavuye Buraya bariko basunika ngo bamere imigambwe myinshi bahereze intwara ubutegetsi basivile ariko abategetsi benshi bo muri Afrika bajya basasungose n'abandi bose baravyanse nta matora borganije sinze ko babemeye imigambe myinshi nta ntwara bahaye igisivile ntaco babagize mugabo Buyoya yaratanze mu bisanzwe aremera haraba imigambwe myinshi harimo n'ujya Frodebu harimo n'indi migambe itari mike za Parena pana Parena sindayibuka yose mugabo ndibuka ko aba ibitwa bahitimana bose imigambwe hari abandi bantu babirimo Pepe na Perepe bari ku ruhande rwa Ndadaye n'indi migambo yavutse muri ico gihe baraja mu matora rero mu gihe ca campagne kwiyamamariza amatora Buyoya yarafise igisekare cyose Buyoya nuvuga ko yarafise ikijandarume cyose Buyoya inzego z'umutekano niwe yarazishinzwe hafi zose ugashirako na administration ba mustantere banda gutakiye ba gouverneur ariko Ndadaye yaragenda mu makomine yose mu ntara zose akagira myirikano atamuntu muri yugwara atamuntu mudogoye sinibaza ko na security Ndadaye yari ikomeye cyane zo ko yarafise abahutu nka batatu canke bane bamukikije mugabo ndaza batari bafise na pistole ariko ntiyigeze abamenase canke ngo hagira ahantu bategerwa haje ko harabaye incident duto cyane umuntu atashuye no kunota ariko Ndadaye yararekuwe kuja kwiyamamaza ahashaka hose je ndavyibuka no mu Rutovu hitwa ko ariyo fief ya Buyoya n'ababagaza n'abamicombero wanashaka yaraje gukoresha meeting ico gihe ntayo nagiyemo ntayo twagiyemo kubera twebwe kuri lisebara ntitwa dufise sortie gusa ico nibuka baravuga ngo umugabo witwa Polidoro yari directeur wo kuri iyo lise yaragiye hanze ngo ashira imodoka aza arategera abantu babwira ngo ngo aho mugiye ngo bazobaha ibirato nabo ngo bamutera akagera ngo akada ngo namuvyo birato ntavyo mwaduhaye ico gusa nico nizo incident nibuka ndibuka ikindi gihe hagiye kuba amatora azike nk'imisi 3 gutyo haraje umuntu intuma yabuyo umugaze na gouverneur wa Bururi ntakibuka izina sinzi ariko ajana n'undi mu ministre baratwumvisha mutore Buyoya munafise experience ubashaka amahoro ibintu nk'ivyo avuye muri yo nama haraba nka situation ya tension ku ishuri
Polidoro yaratumye ko abantu ndabibuka abantu bitwa ba Nehemi umugabo yitwa Madengo mugufi wa Marineti arababwira ngo mwebashe ngo numvise ko ngo abahutu ngo muvuze ngo muriko muvuga inama ngo mutore Ndadaye ngo burya ngo igihugu cy'u Burundi kiragoye ngo urabona ngo nabuya ngo akiyashika ngo ko camugoye ngo mwibuke Ntega na Marangara ngo ubwo rero ngo mwe mugende mutore umuntu afise experience ari we Major Petero Buyoya novuga ntuzeye ntiyari cohesion communautaire ntabwo yari menace yari nka soft propaganda ico carabaye mugo ntabwo caduhagarikishije umutima cyane dore nuva ko ata menace nini yahabaye ku gihe ca Buyoya kandi yarashoboye kuyishirako kubera afise inzego zose amatora araba arahera hariho komisiyo novuga ico gihe yari really independent ko yigenga yari rongomenga n'uwitwa Terase Sinunguruza murashobora kumbesha kuri aya mazina ntabwo nayanditse ntabwo ndayibuka yose mugabo yari umugabo nawe nyene w'umushinga ntahe yitonze ukuntu yashoboye kumureka ati Terase Sinunguruza asohora ayo matora twatsinzwe sinabitahuye kuko yashoboye kuvuga ati Terase wewe vuga ko amatora twayatsinze abo bantu ntacyo badukoza dufise igisirikare dufise vyose what are they gonna do qu'est-ce qu'ils vont faire rien kandi mu vy'ukuri nta kintu bari gukora ndazi ko abafrodebo nta nguvu bari bafise na nkeyi iyo Buyoya yavuga ati amatora nayi wanje zo kumugwanya nta zari zihari ni nta nibi vyama vy'ibi FTD nibiki ntivyari bwavuke bari abantu bari ngaho gusa bitwaje igipfunsi hanyuma voilà amatora barayadeclarer Ndadaye aratsinze haba transition nziza cyane abantu baza bakwitira amavi uburundi kuko nivyaye bwabeho mu bihugu vyinshi vyo muri Afrika Buyoya yaremera ko yatsinzwe Ndadaye arafata ubutegetsi aratwara malheureusement baca baramwica haheze nk'amezi 3 aha niho kenshi Buyoya agaruka muri mwipica baravuga ko Buyoya yoba yari mu bakuze coup d'etat Ndadaye navyo nzi neza ariko umenga ngo hari n'urubanza rwamwagiriye igihe yapfuye yarafise novuga mandadare canke mandadamene canke ikintu nk'ico ku ivyo bimwagira singomvye kwanka ko yoba afise uruhara bifisemo ko je ko nabivuze ndi kuvuga nk'umuntu atize ndaba gusa canke umuntu atazi izo manza kuko ntazo nzi mu vy'ukuri ndaba gusa nigiki catumye niba yakubise coup d'etat ataca gifata kuko yarafise experience yo gukubita amakudeta kandi nkuko nabivuze Frodebo nta nguvu yari ifise kiyagiye cyo gushobora gukontraria kudeta ndumva yari kuja kwidekarara igihe bagize kudeta bagihaye ngo ngeze François iyo aza ati nije ndagifashe abarundi bavuga ati turamumenyereye niwe yadutwara n'ubundi abasirikare ni kwa kundi je ndumva atanguvu bari bafise zo kumugwanya vyari kuba gusura kuja mu myumvikano n'ibindi no mu gihe ca Kajaga igihe baza bumvikana ba Sylvia Kinigi n'abagiye bandi bashaka abantu haryamira naho nyene yashaka kugaruka ati jewe burya nakego ndakizi naje nkeneye ko agapande ku mukate numva Buyoya yari kuronka ikibanza muri politike y'u Burundi novuga de transition sinzi rero impamvu yoba yagiye muri yo coup d'etat mugaca agaca yigigwa inyuma ntaze ngo agifate sinzi kandi aho yaciye aja kuva ico gihe gushika hagarukiye gutwara mu 1996 kuko yaje nka surprise donc encore ku batari bari hafi y'igihugu canke mu Burundi canke bari bakiri bato ico gihe hatwara umushinga ntahe ntibantunganya Silvestre w'umuhutu hari rebellion y'abahutu kandi benshi bakoranye na Silvestre ntibantunganya kwanza yarirongowe n'uwitwa Nyangoma Leonard kandi nawe yari mu bafrode yari mu guverinoma ya mbere ya Ndadaye urumva tuvuga ko yari Frodebu yimanyuyemo bamwe bagashima kuguma gukora lite politique mu Burundi bantunganya bajya ba Leonce n'abandi hanyuma abandi bati twe twigiye ku mwishamba kugwana hagacaba ikibazo abo bantu bashobora kunegosia ntibavyashoboka kubera iki igisirikare bari koragwanya mu bisanzwe ntibantunganya nta bubasha kweri yafise ku gisirikare yari umuntu novuga Lamdak president zinze ko novuga imbati cyumbagira ya mu president atanguva afise ubibona nta kintu ashobora gukora umunyagwa mwituye ati baturenganije nta bubasha yafise kubarenganura abasirikare naza ko batanamumviriza yari umuntu araho tutabona neza iyo bintu biriko biraja hanyuma abantu bari Bujumbura nta kajagari hari imigwi yadukije navuga thugs canke gangsters
sort of imigwi harimo bita ngo n'abasanze sheka abasande fete zandagutakiye bari bacangirije bakica amasekanya ibintu byinshi bakica abantu bakatura abantu ku mapine atacamira nyene ku buryo vyabaye uruyobera Buyoya yaciye muri yo cadre y'akaduruvayi kari kahari ashobora kuba yakateza kugira ngo ashobore kugaruka mugabo ivyo ntabo basha no bivugira ko yagarutse muri yo cadre aho harakajagari no muri discours yavuze ngo nguyingo ntabwo ari coup d'état ndavuga mu gifaransa ko yavuze ngo c'est un acte de sauvetage d'un peuple en détresse donc nje gutabara abanyagihugu babayeho nabi canke bagowe kuri we yakabese sinahabaye cyane naje naciemvaho ibintu by'ibyo sinashaka kuja muri kiya gisirikare yarashizeho ku nguvu citongo ni SMO ubwo sinzi neza na neza uko ibintu byagiye biragenda ico nzi nuko bafasha abantu batari bake bagirizwa ibintu bakoze mu 2003 bamwe nivyo barabikoze abandi bazira nyene ivyo Burundi vyama biba ariko benshi ndumva harimo benshi batishwe babitswe mu ma prison CNDD-FDD garutse irabafungura CNDD nyene ico gihe nkuko navuze yari mu ntambara mugabo yarabaye affaibli cyane aho Kongo iterewe Kabila wa mbere akagifata kubera bari bafise ibirindiro ndibaza byinshi muri Kongo baca barabirukana baratabaromoka ico gihe ibitero vya CNDD biragabanuka gose abantu benshi baravuga ati CNDD c'est fini nayo yapfuye ubu mwibaga ivy'amarebellion no kuvuga Buyoya ntabwo yari afise menace ikomeye nk'iyari hari imbere yuko Kabila afata ubutegetsi ndi kubivuga kubera iki Buyoya yemeye ko bagira imishikirano n'umugambwe n'umuhari uri kugwana kandi utigeze ufata n'agace gatoyi kangana urutetegururo rw'igihugu cy'u Burundi urumva niho mvuga nti kumbure ngira ngo yarashaka amahoro je ne sais pas kuko yarashoye kuguma agwana kugeza nkuko kenshi baravuga ko kuja ku maraso ya nyuma na cyane ko vyaboneka ko rebellion yakoresha tactique bijya vuga ngo ni guerilla yo gutera abiruka tera hajya biruka nta hantu bigeze bafata bati aha hantu nibo batwara kujya gufata nk'abanyamurenge nk'ubuvuga ko bafise rejo batwara bashiraho abategetsi bagatoza amatagisi bagakora ikintu donc barafise akantu gatoyi sinzi ko kangana umuganiza kwa gatoyi par rapport ko zayiringana donc FDD cyangwa CNDD ntabwo bashoboye gukora ikintu nk'ico ngo bagira ahantu bigarurira bavuga aturahaganza no kuvuga ngo yaragifise ubasha bwo kuma ku butegetsi avuga ati bon aba bantu nta nguvu bafise zo kunkanga reka tuwe turagwana na cyane ko musanze nk'abantu bakomeye wasanga bafise umutekano wabo abantu baba muri za Kinindo Bujumbura hajya bitango mu giti nta muntu yabasanga abantu bapfa nabi baba bazamusaga za Buyenzi za Kamenge Kanyosha ahantu nyene mu mabidonville niko novuga ugacuraba kandi mu ntara avukamo ya Bururi nta abarebere keshi ntibanashikayo baza bagwanira ahantu bafise abantu babakira nibaza keshi na keshi bagaruka nk'igitega ku mupaka ariko ni gake ndumva barateye mu nyuma batinze baragerayo ariko kenshi iburu ico gihe hari securize safe nta cyatuma yihutira kugira imishikirano nkubaza nti kumbure yoba yaranyotewe amahoro n'ubumwe bw'abarundi nkuko yabiririmba niyo mystery nico tunavuze ni gitangaza kumva bamwe bavuga ngo oya abandi ego wanashaka abahutu baravuga ngo ni kinywa amaraso niwe yishe ndadaye niwe yatwishe ibintu nk'ivyo abatutsi bakavuga ati ahubwo ubya n'umuhutu ahubwo yagihaye abahutu bene wabo ugacoza none yari umuhutu mu bimenyejo yatwara ko ta kintu mwavuze kandi yasubiye gukubita akose ngirabona confusion ihari ni confusion je mfise kuri uyu mushinga ntahe nyakwigendera Petro Buyoya ni umuntu w'igitangaza ukurikiranye ingene yagira kina politike ndushobora kubitahura ndushobora kubisigura voilà nico nashaka kuvuga ukaba hari ico undushije kuvyo navuze canke aho nihenze ushobora kunkosora nta ngorane hakaba ico wongera kugira ngo dushobore gutahura uyu mushinga nahe nubwo atakiri muzima canke politike yiwacu muri rusangi naho nyene uterere ivyo vyiyumviro mu makomantere sawa rero mugire umunsi mwiza tuzosubira